Amahoro tugira amahoro sangwa amahoro umutekano ubutungane n'iterambere ridakumira. Tubanze dushimira Imana Serukundo yo yatuzigamye tukaba twashitse ngaha muri kino kibanza turi bazima nihabwa icubahiro. Dushimire nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu cacu we yaduteye iteka akaza kwifadikanya natwe mwihimbazwa ry'uyu munsi mukuru, ni ikimenyetso cerekana ko leta y'u Burundi idahengeshanya gushigikira umukenyezi. Mufashe tumukomera amashi menshi cyane. Kuri uno munsi uri hejuru, igihugu cyacu ciza c'u Burundi kiramutse cifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rirashima intambwe iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi rigezeho. Bikaba nkako ubu abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi barafise uburenganzira bwo gukurikirana igisata bipfuza cyari cyo cyose mu mashuri, gutora no kwitoza mu matora yose ategekanijwe n'igihugu, kuronswa umushahara ungana n'uwabasaza babo mu gihe bafise ubumenyi bumwe bakongera bagakora akazi kamwe, kwihitiramwo uwo bazubakana mu gihe bagomba kubaka urwabo, kwihitiramwo umwuga bashaka kurangura, kwinjira mu nzego z'umutekano no kwivuna umwansi, kuja mu karuhuko bahemberwa iyo bimirije kwibaruka n'iyo bahejeje kwibaruka n'ibindi n'ibindi. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese batumire bahire, mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo burenganzira bw'abakenyezi, leta y'u Burundi yarafashe ingingo nyinshi zashimishije cyane abakenyezi. Aha twoshimikira cyane ku ngingo zikurikira: kongereza ibitigiri by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo, na cyane kuba duheruka kuronswa umuhuza w'abarundi w'umukenyezi. Ishingwa ry'ibanki y'abakenyezi ituma abakenyezi boroherwa mu kuronka ingurane ku nyungu itavuna. Tukaba duhamagariye abakenyezi kwitura iyo banki muri benshi kugira mwibonere ivyiza vyayo. Kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka. Iyo ngingo yo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 yatumye ibibondo bigira amagara meza, gutyo abavyeyi nabo bakaronka umwanya ukwiye wo gukora imigambi y'iterambere. Kwigisha ku buntu abana bari mu mashure nshingiro vyatumye igitigiri c'abigeme baja mu ishure ciyongera. Gutunganya imyonga mu buhinga bugezweho kugira ngo irimwemwo ibiterwa mbumbarugo vyimbuka cyane nk'umuceri n'ibigori. Gufungurira abana mu mashuri mu bice bimwe bimwe vy'igihugu vyatumye abanyeshure baguma mu mashure ntibayacire hagati. Mumfashe rero dukomera amashi menshi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi na leta y'u Burundi. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tuwuhimbaje twisunze icivugo kivuga kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira. Mu ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, kino civugo caraduhimbaye cyane bivuye ku mvo nyamukuru zibiri. Imvo ya mbere nuko ubuhinga ngurukana bumenyi bwadushwayemwo bukaba buriko buratera imbere ku murindi munini kw'isi yose mu guhindura ingene abantu babayeho, ingene bakora n'ingene bahanahana amakuru
n'ibidandazwa n'ibindi n'ibindi. Aha rero umukenyezi w'umurundikazi ahamagariwe kudasigara inyuma muri iryo terambere. Imvo ya kabiri ijanye nuko kino civugo gihamagarira indongozi zose mu mice yose kwijukira no guhimiriza abo zirongoye gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese, nahatabitigira nyakuri bihari vyerekana urugero abagabo n'abakenyezi bakoresha ko ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivy'amaso atwereka nuko abakenyezi bakoresha ubwo buhinga bari kurushi, na cane cane hagati mu gihugu ari naho haba abakenyezi benshi. Urashobora guhura n'abagabo 5 ugasanga muri bo n'imiburiburi 4 muri bo barafise telefone ngendanwa, ndetse hari n'abafise 2 canke zirenga, ariko ku bakenyezi hose uko. Abakenyezi birimizi benshi nta gatelefone batunze, niyo hagize uzibafashisha ntibiborohera kuronka amahera yo kugura utuyinite, cyane umucanwa ubaheranye ntivyoroshe kurenga imirambi aja kurondera aho acomeka agatelefone ngo kajemwe umuriro. Ahanini kubera baba bafatiriwe na twadukorwa twinshi two mu rugo. Aho rero nitwokwirengagiza ko benshi muri bo batazi gusoma no kwandika, aho usanga batamenya ko n'ubutumwa baronse bwoba bujanywe n'uwabarungikiye udufaranga canke ari ubutumwa busanzwe. Nk'uko icivugo c'uno mwaka kibivuga, dusavye indongozi zose duhereye kuri leta y'u Burundi yo muvyeyi wacu kugira ico zikoze kugira ngo ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi rikoreshwe ku nyungu ya bose, umukenyezi adasigaye inyuma. Turasavye ko hotunganywa inyigisho nyinshi ku migwi yose y'abakenyezi, na cane cane ku bakenyezi birimizi, mu ntumbero yo kubategura kwinjira mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ico twifuza nuko ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu rudandazwa, mu mashuri, mu burimyi no mu bindi bisata tutarinze kudondagura, byoza rituma ibitigiri by'abakenyezi n'abigeme bakorera muri ivyo bisata byiyongera bimwe biboneka. Tuboneyeho no gukebura abakenyezi n'abigeme bamaze kumenya gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ko bo bukoresha mu bibateza imbere, bakirinda kubukoresha mu bitagira akamaro. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese batumire bahire, turafise umwitwarariko wuko hacibonekeza ihohoterwa rikorerwa abakenyezi, mbere bamwe bakanahasiga ubuzima. Turasabye dushimitse ubutungane, abajejwe intwaro n'umutekano n'abene gihugu bose, na cane cane uhereye mu kibano, kugira urunani rw'intamenwa mu byo bamwe bose bajejwe, kugira ko kabi kabishe gatuzwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Kubijanye n'ingorane zishingiye ku gutorana ku mukenyezi, ku munsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi wa 2022, aho hari mu mwaka uheze ku kibuga cy'inkino cyo mu Rumonge, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yari yahaye igikorwa ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi cyo guca hirya no hino ikibazo kijanye no gutorana, riheze rizomumenyeshe uko vyifashe. Ihuriro ry'abakenyezi ryafashe nka mico gikorwa, mbere tukaba duherutse kumushikiriza icegeranya c'ivyo twashoboye kushikako. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese, baca umugani mu Kirundi bati ibikorwa vyiza aho biri birivuga. Turashimira cyane nyakubahwa umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ku migambi myiza yo kwitwararika amagara meza y'abakenyezi, abigeme ndetse n'ibibondo, akaba ari naryo soko ry'iterambere rirama. Imana mushobora vyose imuduhera inkomezi n'amagara meza yo gushika kwihangiro yiyemeje. Nk'abakenyezi rero bahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, twiyemeje ibi bikurikira: kuguma turi nyuma y'indongozi zacu twitoreye,
kuba abakenyezi babona iyo baja tubicishije mu bikorwa n'imigenzo myiza, guharanira amahoro n'umutekano aho turi hose no mu bihe byose, guhagurukira indero y'urwaruka, tugahimiriza abana bacu na cyane cyane abigeme kwiga amashuri maremare, kubakundisha ibisata by'ubuhinga harimwo n'igisata cy'ubuhinga ngurukanabumenyi, guhimiriza abigeme ngo binjire ku bwinshi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kuko ibitigira ibyabo bitarashika ku rugero rushimishije. Mbere yuko dusozera nyene icyubahiro mu icegera cy'umukuru w'igihugu, nitworangiza tutongeye gushimira abo bose barazwe ishinga nuko ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rishinga imizi, duhereye kuri leta yacu ibicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana n'iterambere ridakumira. Tukaba tuboneyeho gusaba ko leta mvyeyi yoduza uburyo bw'amafaranga ahabwa buri mwaka ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi kugira rishobore kurangura ibikorwa bihambaye rijejwe. Turashimira kandi cyane n'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi ngaha mu Burundi ukuntu turiko turakorana neza, tutibagiye rero n'amashirahamwe mpuzamakungu afata leta mu migambi y'iterambere, ukuntu abandanya dushigikira mu irangurwa y'ibikorwa bitandukanye. Tukaba dusozereye rino jambo twifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose mbere n'abagabo barimwo, ubabera umunsi mukuru wo kwirimbura, kumenya aho tuvuye, aho tugeze n'aho tugomba gushika mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi. Niharamba Burundi n'abarundi, niharamba umukenyezi we nkingi y'umuryango n'igihugu, niharambe ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira umukenyezi. Murakoze, Imana ibahezagire.